twebwe n'ukuri twashaka ko cyane abo bacu twabuze dutanga bobegeranya bakabaha icibutso hama mbere bishobotse nka twebwe twabuze bakaduha n'agashumbusho hama bakabashira ku ahantu bakabaha icibutso ku buryo bw'uko n'uzovuka hanyuma azomenya ati nukuri harimwo abantu bahohotewe bapfuye ari inzira karengane baratunze ubwoko bumwe bwarobowe Mane yes mbabarire twege abo bakoze ibyo bintu baraje imbere y'Imana basaba ikigongo naje se muri kosa hasaba ikigongo haje udahari ubundi nuzohari basha baje imbere y'Imana basaba ikigongo bavukame basenga Imana ati Imana mbabarira hana je ndababariye ku ruhande rwanje twe twipfuza ko ababikoze namba baraha namba bataraha namba binyegeje namba bana babo baraha namba bataraha namba binyegeje bakumbura banyeguruka bavuga bati ibi bintu badata bagize twe ntitwumva ko twobikurikira ko turabona ko ari imico mibi kuko ingena ari imico mibi uwe twe twashaka ko banywana bakaba barundi gusa bagasabiranira abageni kuko nta munyamahanga arimo. Abo n'abanyagihugu bo muri zone Makamba komine Rusaka intara ya Mwaro twaganiriye aho mugwo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi Sever waruramutse uja gutanguza ku mugaragaro ibikorwa byo gutohoza ukuri no kuzura ibisigarira by'abishwe bongera batabwa mu binogo rusangi mu gwimogo mu 1972 ibikorwa vyuguruwe kuwa 8 Nyakanga umwaka wa 2021 mu butumwa yabahaye urongoye umugwi Sever Pierre Claver Ndayicariye yasavye abanyamwaro bari bakuze ico gihe gutanga amakuru y'ivyo babonye ababikoze nabo ngo bosaba ikigongwe ababikorewe nabo bakagira umutima wo kugitanga. Iryo jambo rya gatatu rirahambaye kuko mu minsi iza umugwi Sever ugiye gusaba abitwa ko bakoze ibibi cane cane abiyizi bakongera bakaba bazwi na benshi abiyizi bakongera bakaba bazwi na benshi muri Mwaro muri Bururi Karusi mu ntara zose tugiye kubasaba twegere tubabwire ingene bo kwinjira mu rugendo rwo gusaba ikigongwe. I Burundi ni hato turazinanyi naho twicana tuzinanyi kuko twaba ku mitumba imwe. Ikindi umugwi Sever ugiye gukora imbere y'uko umwaka uhera ngo nukugira rusansuma go kumenya abantu bose bagandaguwe mu gihugu mu gwimo rutandukanye Burundi bwaciye ko kuva mu 1985 gushika mu mwaka wa 2008 nkuko itegeko rigenga uwo mugwi ribivuga. Imbere y'uko umwaka uhera mu mugwi Sever tuzotanguza rusansuma go kumenya abantu bose bagandaguwe mu gihugu mu gwimo rutandukanye Burundi bwaciye ko rusansuma mu gihugu cyose go kumenya bagandaguwe bazize ugwimo abo mu 50 mwe murabiyumvira abo mu myaka 60 mu biyumvire umwaka wa 70 tuzoshika ku 2008 nk'uko ibwirizwa dukoresha nibidusaba tegura gakaye mwandike mwibuke abagandaguwe mu gwimo rutandukanye turakeneye kubamenya kugira tubasubiza agateka. Abagize umugwi Sever bahavuye bereka abaraho ikinogo bamaze gutoramwe ibisigarira by'abishwe. Tubemenyeshe ko umugwi Sever ugiye kubandanya ibikorwa mu ntara yose ya Mwaro na Muramvya kuko izo zose ico gihe zari zigize intara imwe yitwa Muramvya.